Nshuti namwe bagenzi muri ko muradukurikirana turabaha ikaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano nkuko tumaze iminsi tubashikiriza ibijanye n'ingendo z'umuyobozi mukuru w'ikigega kijejwe iterambere ry'amakomine Fonic aho agendera amazone mashasha ariko arubakwa bifashijwemwo n'ico kigega mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu aho intara zizogabanuka zikaba zitanu amakomine akaba 42 amazone akongerekana akaba 451 Icifuzo nuko ayo mazone mashasha azoba yubatswe neza yagutse kandi ibisata byose bikorera muri izo nyubakwa. Intumbero y'izo ngendo kwari kuraba ko mu mazone yibanze bamaze gutangura kubaka aho ico gikorwa kigeze nuko biriko birakorwa neza. Uno musi tubashikiriza urugendo yagiriye muri zone nshasha ya Matongo izoba iri muri komine ya Nyabihanga intara ya Mwaro. Colonel de Police Nibizi Gervais umuyobozi mukuru w'ikigega Fonic yaramenyesheje intumbero y'izo ngendo n'ingendo bamaze kugira. Ibyo bakoze urugendo mu kazi kacu ka misi yose gukurikirana ibikorwa leta y'u Burundi bicishije ubushakashatsi bw'abo hagati Ikigega Fonic bwo gukurikirana uburyo bwatanzwe gushigikira imigambi y'iterambere imigambi y'abene gihugu. Urugendo rw'ejo mwarabonye ko aho tuvuye muri komine Gihanga mwarabonye zone yubatse neza zone ya barabandanije twaja muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke muri zone ya Rukana nayo nyine mwabonye ko ari zone iteye igomwe. Twabandanije gushika muri komine Mugina aho twakiriye zone ya Ruziba. Rero ibikorwa twatanguye mu mwaka uheze aho twariko tugerageza kuraba ko tuzotera intambwe ishimishije mu gushira mu ngiro itegeko ryo kwegeza bene gihugu ubutegetsi cyane cyane mu kubaka amazone azobafasha kuronka ibyankenerwa bironkera hafi. Twihaye rero ihangiro ryo kubaka amazone 18 kwitare zone pilote. Izo rero ko turagendera ejo turabe ingene inyubako zimeze turabe ko abazubatse by'ukuri mutagaje bikurikirana buri munsi ko zikwije ibisabwa. Mwavyiboneye namwe igihe twakira ijya y'Umugina mwarabonye ko cyukuri ari zone ziteguye kwakira ibisata bitandukanye kandi ibisata byinshi bizokorera muri zone. Kubera ukwitanga kunyakwa mushanganje w'intwaro hagati muri sange umutekano yarashizeho umugwi muri buri komine umugwi ukurikirana ibikorwa kuva tugitangura gushika ibikorwa byakirwe. Rero byagiye bifasha bikosora amakosa muri kahise aho wasanga umuntu atsindiye isoko ashobora kuyubaka wenyene akayishikiriza kwikurikirana bitabaye iby'imisi yose. Rero ibikorwa rero byacu byari ibyo kuraba ko abo bantu bashizeho bikuri bakurikirana ibikorwa nk'uko nakwe tubaherekeza mu bikorwa bya misi yose. Hambavu yo kubakisha izo nyubakwa nshasha umuyobozi mukuru w'ikigega Fonic yaramenyesheje ko ibindi vyankenerwa bazoshira muri izo nyubakwa biriko birategurwa. Hanyuma rero bigiye gukurikira bigiye gukurikira nuko murajya amazone mwarabonye ko hari ntebe zirimo twaramaze gutanga amasoko kuba tutanga intebe n'imeza izokora muri amazone kandi murazi ko turi mu gihe cyo gukoresha ubuhinga bwa none zya zone zose zizoba zifise amashini nyabwonko. Nabonye twaramaze gutanga uburenganzira gutanga amasoko kugira ajya amazone yose azoba afise ibyankenerwa bikenewe kugira umwene gihugu yoroherwe mu kazi kiwe ka misi yose. Yarongera asaba abajejwe intwaro n'abene gihugu ko bafata neza izo nyubakwa kanatsinda n'izabo. Umuntu atsindiye isoko abajeje intwaro mu ntara nabonye bagomba kuba hafi ikomine. Nsaba kandi abavuka ntasha bavuka komine umuntu wese ahari
aje gutembera mu komine avukamwo nawe nagira intererano yiwe cane mu guhimiriza bene igihugu canke abantu bose bariko barubaka bacuze turonke inyubako mwabonye ziteye igomwe kandi zigiye gutuma abene igihugu bafunyiza urugendo ibyo barondera bagenza urugendo rurerure bagiye kubironkera hafi bigiye gutuma amatike bahora batanga cyangwa umwanya bari bamaze imisi baja kure bagiye kubironkera hafi ubwo no kwegereza abene igihugu ubutegetsi. Iyi nzu yubatse mu buhinga bwa kijambere kandi n'inyubako ikomeye cyane atari zimwe zubakwa mu myaka ugasanga zasambutse. Iyi rero azuba ari yanyu imyaka yose mufite zone yabuze. Twibungabunge rero twigiri yacu ubwo byose bizokoreka hano bari ku neza yanyu ku neza y'abene igihugu. Abene igihugu twahasanze baragaragaje umunezero bafise kubera izo nyubakwa barerekana nakunguko zizobagirira. Iyi nyubakwa yo ngaha kuri mutumba ni ya zone nshasha twagabanye twaronse Imana yaduhaye niko twabivuga kuko turabira by'ukuri turakenuka cyane mba ni zone nshasha ni zone matongo turakenuka cyane gose kuko nimboneka rimwe aye twafise umunezero dasanzwe ko turonka zone nshasha twegereye nkuko kuko badufata urugendo rurerure tuduga kuri zone ndava wasanga nk'umuvyeyi yaribarutse by'ukuri bikamugora kugira ngo ashike kuri zone ndava yahagenda nk'amasaha 3 arenga numva afise umwana mu ntoki byamugora cyane gose ariko ubu cyo gituma turakengurukira leta mvyeyi leta nkozi iyo yakoze kugira ngo bishoboke by'ukuri habeho y'intunganyo nshasha yo gutunganya amazone n'amakomine cyo gituma natwe twaciye tugira ubuntu cyo turonka zone nshasha nukuri turishima cyane gose ego murakoze izone nshasha karusho tubona ubwa mbere nuko umwene giboza bakoroherwa kugira gute mu kwitura ubutungane canke byabiya byose twara dusaba turondera muri zone yari hasanzwe zone ndava niwe ko karusho ka mbere bumva ntazosaba ko turugendo rurero ni hagufi cyane umva ubutegetsi bwegereye abene gihugu ego niko karusho ka mbere ego hanyuma kandi turakengwa kuko nk'ubu twembe twageye no kunabibona cyane kuko nk'ubu we kuva jewe mbaho kuva mvuka nta namatwe dufise ngaho no mutumba bwa nk'urabona ko hari amazi byo byose nje twishimira leta mvyeyi leta nkunzi kuko nabasokuru ngira ngo ace nk'imyaka n'imyaka nta mazi yari gatwe aje ngaho no mutumba. Inyubakwa n'inyubakwa ya zone matongo Imana rugira vyose yaradufashije twebwe twari twaramerewe nabi kuko ibirometero bihari ko zone no gushika kuri komine no kuri nkagenda umutama joho nta nivyo nari ngishobora gushikayo mbere nabonye ibi Imana ibiduhaye kumva turonka izone yubakwa ngaha ncambona ko kumbure naho ndiko ndasaza basigaye bazobona ibindi bintu bizoza mu nyuma bijyanye n'iterambere bifasha abana kuba hafi gushikira hafi ibyo basaba tukaronka n'abageni baragana ngaha hafi tukaronka n'uburyo inama zibera hafi tukaronka na twebwe umwitegemvye kumbure hafi nayo twebwe aha no kuri mparuye ifota murazi birometero bya ndava murazi birometero bya kuri twebwe abantu bashaje twaracotse kuvayo no kugenda no kugaruka turashimira cyane umuntu yatoye ikiyumviro turakongera tugashimira na president yafashe intumbero yo kugira ngo kumbure turuhuke imiroho y'uburuhe kugira izone itwegeye turavye akarusho kariho turashima cyane gose kumbure mbere umuntu yobanza no gukoma amazi mu bisanzwe ni ibyishimo ntangere mbere hanini je no banza gukengurukira nyene icubahira umukuru w'igihugu we yiyumviriye kino ciyumviye kuko twari dusanzwe dufise na zone yari isanzwe iri kure hafi nko ku birometero nka 4 rero murabona nkaha dusanzwe tuba hafi bakaba batwegereje ino zone ni ibyishimo ntangere turanezerewe cyane kuko kanagatsinda murabona yuko abene gihugu twari dusanzwe tuyikeneye zone shasha twarayakiriye kuko twarabishimye nka jewe nari umumama kuze ariko n'akazi narakarose nabaye mu bubaka ngaha narakoze ikiyede ngaha ndaronka udufaranga dushobora kumfasha kugira ndihire umwana rero kubiyi zone ije turishima cyane ko ubu nukuri jewe kuva n'ivyo bihe hari muri 2005 nukuri nta tirambere na bwabo nini wacu bivuga ati yadushikiriye hafi rero ico ndiko ndashima ino zone abona ubunye mukuri turateye imbere
amazi amatara nukuri nazo rero ndavura twirose hafi kare na kare twatusangiye kw'izone nyene hari muri ndava mugabo hatubera kure rero ico mbaye ndashima nukuri ku muntu yakoze no mateka nukuri Imana imuhumugisha yongera imwongera kuvyo ariko arakora kandi n'ahandi bitarashika naho nyene aguma bandanya rero ino zone igituma tuko turashima ana yubakwa n'abanyagihugu n'abaenjeniyeri n'abaki tuba turi abantu nyene bato tuje kurondera akazi aca kuronka n'agafuka abantu tugashimira uhora akavuga ati twahora tudafise ikintu kitunganiye none ubu yose n'ivyo 4 canke 5 nuko tuvuga ati turashimye uhora uwo musi turaturiye iyo turayakiriye neza cane mu kuyakira neza cane twege twari mu bihe biri inyuma kure urabona tuja imwaro tujifota twaruha cane tugacoka nka jewe naho nkuze kandi n'ubu ndacabandanya ibikorwa by'iterambere nararongoye ibikorwa by'amashyirahamwe nagenda imwaro nkagenda n'amaguru nkagifota nkagenda n'amaguru naho wagira gute ntiwaronka n'amazi none ubiteka dufise aho uciye hose unywa amazi ugasanga iterambere kwibarabara ririho ukaronka n'akavoka woge ese ako gahimbari ubu twari dufise umwonga babanje kuduha urusengo ubwo rusengo rero hakaba ahantu haduga nama na kabido nza gusaba utuzi mu mihana none ubu nje ngaha nzana kabido nkagenda ndayatwara ubu naje babana ababuze umwanya wo kuvoma baza kuvoma mu nzu wanjye kuko nje ngaha ngenda ntwaye akabido nukuri turashima iri teka twarose ehera abahana iyi zone yacu mu kugira ukenera ikintu kw'izone twaduga ruguru hariya ari igihinga kunda none ubu batubwiye yuko namase bazoyatuzanira ngaha kuri iyi zone yacu aha ni zone matora agahimbare dufise ese yohora ku ngoma nyakuba agahora araganza kuko ibyiza twe amatara tugira turonke yemwe amabarabara nayo basha bagwandanya baharu ibyiza turimo turaryohewe cyane turanezerewe erega tumaze iminsi tutayabonye turagira ingorane bakaca basubiramwo bagaca babanguka bagaca bayakora nukuri turashimye cyane iyi mbyeyi nyakuba aragahora ngo niteka ku bene gihugu ko ivyo bazokenera mu mazone bazobironkera hafi narirya bahora baja kure bikabasaba uburyo bwo kwiyunguruza cyane gose kuko iyi zone nini iragutse no kuvuga ko irisanzuye iragutse ku buryo bwo kumwene gihugu azokwisanzura hariyo ibiro byose bikwiye urumva hazitura hose umva imiryango yose iruguruye nico gituma iyi zone ukemwa ko ari nini iragutse gusumba iyo twadusanzwe dufise cyane gose niko nabivuze kuko twara dufata urugendo amasaha nkangaha 3 arenga iyo abana bageni bagomba kuragana bafata urugendo runini cyane kugira ngo bikunde bafata amamoto bakiyunguruza hagira gute kugira bikunde bashe kuri zone ndava hagiye basanga abana cerewe ariko ngaha ni hagufi cyane ni hagufi ku buryo bw'uko atama déplacement azosura kugira gute yo kwiyunguruza azosura kubaho urumva ko ari iteka risanzwe kumwene gihugu uburusho nubwo tubona nubwo kuba dufise umwidegenzo hafi nubwo gusaba ikintu ubwitonzi hafi nubwo izone yacu itwegereye ku mutumba twaranashimye imbere iraba Imana yarufashije ikijya ku mutumba dusanze tuvukako nta karusho kose umba kahubwo no kubandanya turabe natwe ico twogerageza kwerekana ko kumbure Imana duteye iteka kugira igihe zone ngaha iya mbere no tangura kuvuga ni nkuko ushobora kugenda guhiga ikintu kuri zone ndava ukagenda 2 canke 3 canke 4 ico kintu cyakiho hanyuma ugasanga umwanya w'ivyo uri kurakora n'ivyo wari utumbereye byamaze gutaka ugasazira mwibaraba ubu naha ni muhira nzova muhira mvuga nti nsanze muri karakora ataraza ndihuke gaco inda muri ndenga sanga ndaciye kuri telefone nkumva kumbure nta mwanya bifitiye nsubire muhira hanyuma amumwanya wo kuca ngaruka nimba ari saa 9 canke saa 8 menye ko nza kumusanga ngaha kugira ngo umwanya wanje ntutaka akarosha izotugirira bwa mbere na mbere badupfunyirije urugendo hanyuma turavye ni zone itandukanye mbere niyo twari dusanzwe dufise kuko murabona yuko isanzwe ifise ibiro bitandukanye n'imiryango turiko turaraba n'imiryango nyene itandukanye
kandi kubera yegereye abenegihugu tuzotegereza kugira akarusho. Murumva yuko dutegerezwa gusanga twabyungukiye. Murakoze. None twahora tugira cyane twagira uburyo bwo twagira ingorane z'uburyo bwo kwiyunguruza, kuko ngaha anye murabona ibarabara riduga Imwaro kuri province, rero haduga amamoto gusa. Umaze kuduga rero baduca amahera ku moto atari make, bigatuma rero tugira ingorane kubera zone yacu yari isanzwe iri kure. Ubu rero turakenguruka kubona zone yacu yatwegereye. Ubundi je nk'igihe naza kuragana ino naraganye ino 97, ariko nasanze sabwa kujifota ntanahazi, birangora naraye natsi ndaro kugira nshikifota, ariko ndiko ndabona mu bana navyaye iri terambere rishitse hageze bashobora kuzoragana ngaha hafi. Najewe ndi mama wabo nkabaherekeza. Ikintu cyahora kitugora, twahora tugorwa na déplacement, wakenera wabavyaye umwana ugakenera kumwandikisha ukarinda kuja ahantu bita kundava. Akundava naho hakora déplacement y'amahera, uri umuntu wo mukene wagenda n'ibitsinziri bikamyoka. Mu nyuma byabe ibintu bikaze ukeneye ngurinda kujifota. Aho bwari uburuhe bukomeye, hari n'ivyo wasanga udashobora kushika aho hantu ugasanga urabihevye, usanga urabihombye kandi wari kubironka. Rero jewe ikintu ndiko ndavuga shima nukuri urabona n'abana twibarutse hatubatimeka bashari ahantu hari kure ku muvyeyi ategerezwa kuja kwandikisha umwana amaze nk'imisi 15, ariko iyo umuvyeyi batararemerana kugira ngo aje kumwandikisha. Ariko ubu biraduhaye inguvu, nukuri naho uzoba umaze gatatu wavyaye uzoja kuvuga teka nje kwandikisha umwana kuri ya zone matongo twitegurirako. Rero ikintu ndiko ndashima nukuri hanini nico. Rero Imana ibaho umugisha, je nta byinshi mvuga ko batwakira kuko twaba imihingo yose, kuko haba ari kure. Hari igihe wataha udashikiriwe ugatahuka mukazosubirayo, kuko twaba turi benshi. None ubu rero iteka twarose batugabanganije bamwe aho begereye, aho bazoza baritura hafi yabo. Niyo zigiye guhera, none ko ari hafi kandi ngira ngo abandi nabo bazoba barahandi, nukuri ngira ngo izo ngorane zigiye kugabanuka. Barerekana n'itandukaniro riri hagati y'inyubakwa bahorana n'izo bagiye kuronka muri aya mazone mashasha. Itandukaniro ririho cyane kandi rinini gose, kuko uravye zone twahorana ukuntu isanzwe yubatse itandukanye cyane n'iyi. Ubiravye iyi inye niyo zone nziza gusumba mbere gose iyo twari dusanzwe dufise. Yari zone ifise ibiro bitatu be n'intuze ya niyi sale, ariko iyi inye turavye turabona yuko ifise akarusho kare gasumbya ako twahorana, kuko irasumba cyane iyo twahora twiturako. Baratera kamo abandi bene gihugu kubungabunga neza izo nyubakwa, bakemera kandi ko bazokora ibishoboka kugira ngo bazibungabunge. Ico tuhamagarira n'ubundi umwana kivuga ko mu manama yose dukoresha, tuhamagarira kwitabira ibikorwa byose bizoba biriko bibera ngaha, byaba ibyo kubungabunga izone ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere bizoba biriko yakorwa ngaha, na cane tudasize inyuma kubungabunga ino zone turonse shasha nk'ingabire shasha. Iyi ni iwacu cyo gituma ni ingabire Imana yaduhaye, ni iwacu cyo gituma tuzoyibungabunga, ahubwo tugasaba n'abene gihugu ngaha nje twama twakoresha amanama kenshi kugira ngo ingabire twaronse ntihabane imera nabi, kubera ko bivuye kuri twebwe abene gihugu. Dukoresha amanama tuvuga yuko ingabire twaronse by'ukuri ari ukuyibungabunga, kandi ndiko ndabiraba n'abene gihugu kuntu babinezererewe, nibaze ko by'ukuri bateza kuyibungabunga, barabyishimira cyane gose. Ego mu kuyibungabunga bogerageza uburyo bwose tukarinda kumbure aboyonona nk'abana baba bagomba kuza barakorera haruhande yayo, tukabigizayo, hanyuma tukagerageza ababishoboye tugakoropa kugira ngo tere iyagayaga nk'uko tubona isa ubunyene. Ego ico twiyemeje kugira ngo zone yacu ntisigare inyuma nuko twokora cyane ibikorwa rusange, tukayisukura ikaguma ari nziza, kumbure ikayagayaga nk'uko ikagerageza ikaguma isa nk'uko tubona ikaguma ari nshasha, kugira ngo ntiyavane kumbure isibangana ngo twongere kubura ico twaba twarahawe.
abenegihugu no bahamagarira yuko batofata inyubakwa nziza nk'iyi turose nabi bakayigirira isuku bakaraba abo baba ariko barayonona bakabafata no kubahana bakabahana n'ubushoburiho ngaho. Yemwe nukuri tubonye umuntu yoba ari karagira nabi twota tumushendeza ego nukuri kuko twebwe twari turushe nk'uyo tuca tumwita umugese yokora ibyayo mabi ngayo twoca tumufata nukuri twege n'umwanya tutuba. Inshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye naho ubutaha. Simbo